tugomba dusangira amajambo y'Imana. Ariya mucete Pawulo yandikiye abikorosayi igice ca 2 tuharaba amajambo y'Imana. Tugiye kwiga kw'ijambo rivuga ngo urupfu no kuzuka bya Yesu Kristo byatugize bazima. Dusome hariya ico cete ca 2 Pawulo yandikiye abikorosayi igice ca 2, ibaza ko mwahabonye. Usomeho mirongo mikeyi turaza kunguruza handi. Ndasoma mu izina rya Yesu duhereye ku murongo w'8 dushitse ku murongo w'15. Mwirinde yakagire ubagira inyagano, abanyagishije ubwenge bw'abantu ari bihendo by'ubusa, bikurikira akaronda k'imigenzo y'abantu, bikurikira ibya mbere byo mu isi, bidakurikira Kristo. Kuko muri we ariho haba ukunengesera kose k'ubumana mu buryo bw'umubiri, kandi munengeserezwa no kumubamwo. Niwe mutwe w'ubukuru bwose n'ububasha bwose. Kandi muri we mwakebwe ugukebwa kutari ukw'intoki, hamwe mwiyambura akameremere k'umubiri, niko gukebwa ko muri Kristo. Kuko mwahambanywe nawe mwibatizwa, niho kandi mwazuranywe nawe kubwo kwizera ubushobozi bw'Imana yamuzuye mu bapfuye. Kandi hamwe mwari mugipfuye, mwishwe n'ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabagiranye bazima nawe, imaze kuduharira ibicumuro byacu byose, ihanaguye n'icete kitwagiritse kirimwo amabwirizwa caduhama, igikura hagati yacu nayo, ikibamba ku musaraba. Kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha, ibateterereza mu maso ya bose, ibashorera bafashwe mpiri kubw'uwo musaraba. Imana ishimwe cyane. Turagushimiye nyakubahwa, turagushimiye ibikomeye wakoze. Nta bantu twarimo namba, niko n'ijambo ryawe rivuga, kuko twari mw'ibohero ry'ibyaha, uremera uca bugufi, wambara umubiri, uraremera uwambaye umubiri. Mwami Yesu, utugirira ubuntu, turakwizera. None turaguhamagaye iri banga ngo urihishure, muntu wese arihishurirwe, muntu wese amenye kandi atahure, yongera kwihemana. Urakoze Yesu kuri hano, urakoze gushibamira ishengero ryawe, ubwiza bwawe bukaba hano. Urakoze byose ndabisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Hari haciye igihe nk'uko umwungere yabivuze, naboneka uko nari maze imyaka 10 ndi mu gihugu kivuga igiportugale, muri Mozambique. Muri Mozambique rero nari ahantu ho kwiga ishuri ry'Imana. Mana ishimwe ko ntapfuye, ko ndiho, kandi ko ndiho muri Kristo Yesu. Mana ishimwe. Abo twabanye bari hano cyangwa abakiriyo barabonye neza kiriya gihugu ni igihugu cy'umwiza. Dushitseho byaba ngombwa ko mu butumwa tuvuga, kuko bose mu kabare bararirimba kandi barasenga kandi barafise imico y'abakirisu, mugabo byaravanganye. Dushitseyo rero twategerezwa gusabwa n'akahe karusho muzanye mwebwe Abarundi. None akarusho kiwanyu n'akahe? Mu butumwa bwiza nk'uko ijambo ry'Imana rivuga muri Matayo ngo genda. Imana ntituma abantu nk'uko abantu batuma bari mu mabiro, baragutuma muri misiyo mugabo ntibajyana nawe. Ibyo muza guhurirayo ntibaba babizi. Iyo batumye umufonctionnaire agiye nko muri interieur, umubosi yamutumye ntibajyana, ariko Yesu wewe atuma ikinyurane n'uko abantu batuma. Agutumye ajyana nawe. Amen. Mana iduhezagire cyane.
ni igihe cyacu cyo gutwara ubutumwa. Imana itugirire neza. Tugaruke mu ijambo ry'Imana. Turabonye amajambo Pawulo yandikiye Abakolosayi, aravuga hariya ku murongo w'13. Twasubiza amaso 13, kandi hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabagiranye bazima nawe imaze kuduharira ibicumuro byacu byose. Mu rupfu n'izuka rya Yesu kinini dukurayo mu ncamake, turakura ijambo ryitwa guharigwa. Ugaharigwa ukumva yuko ubwoba bw'igicumuro waguyemwo ko buheze, ukumva ko Imana mwegeranye kubw'uyo yitanze mu kibanza cyawe, ubihawe no kumwizera. Mana iduhezanye. Utabihawe n'ishikanwa, utabihawe n'imyaka umaze muri iryo shengero, ubihawe gusa n'ugukebwa ko mu mutima, atari ugukebwa ko ku mubiri, aho umuntu yitwa ngo ndi umupentekote, ndi umuporoti, narabonye ibindazi, ariko gukebwa ko mu mutima, uko niko kugaragaza ko hari icyo waronse mu rupfu no kuzuka bya Yesu. Mana iduhezagire cyane. Icyo nicyo cyirato gikomeye cy'umusaraba, kubona wewe warakebwe mu buryo bwo mu mutima. Bisigura ngo iki? Kubona wewe waremereye Imana ukavuga uti mwami, ni jewe wajurondera, ni jewe wajurondera, none ndi hano ntabara. Haragera umuntu akabaho atumva uburemerezi bw'icyaha. Icyaha kitarakuremera ntushobora kukitura, kuko Imana ivuga ngo hano, ivuga ngo abuguruye nanjye ndici. Uyu munsi ni umunsi w'iwawe. Iminsi umaze urashobora kuyiharura, ariko iminsi usigaje ntayo ushobora gushyira muri agenda ngo uvuge ngo mu mwaka uyu nzoba ndiho. Urashobora kubiprograma, ariko iyo bidahwanye n'ubugombe bw'Imana urashobora kutabishikira. Uyu munsi rero wumva ubutumwa bwiza, raba ko gupfa no kuzuka bya Yesu byazanye urupfu n'izuka rw'umuntu w'imbere muri wewe. Mana iduhezagire. Amen. Tugomba turabe uyu yaguye mu gicumuro mu ntango hariya mu itanguriro. Igice cya kabiri turahabona imirongo 2 gusa. Amaze tuja ku gice cya 3. Iki gice cya kabiri mu ncamake tuhabona igihe Imana yarema Adamu na Eva, irahejeje kumurema, imuhumekeramo, agira impwemu yo kumenya ikibi n'icyiza. Hari abana batoyi twita ibifatambe babari hanoya bataje, ababyeyi babatahanye. Twese rero turakuze, kandi n'umwana mutoyi aremanwa impwemu yo kumenya, igakurira muri we ya mpwemu yo kumenya ikibi n'icyiza. Twigeze guhura n'abapolisi Mozambique, bati hagarara zana ikibaranga turagitanga, mukora iki? Turabapastori. Abapastori mukomoka he? Bakomoka mu Burundi. Buriya hari biba umuntu ashobora kwisanga babimwitirira. Hama rero nyamupolisi ngo none ngo mu Burundi muribuka ko twebwe twarungitseyo ingabo zitabara, hariya bakizwa bariyo, niho mwari? Ntego niho twari, si bose bagiye bakora ibicumuro. Turiho rero. Munsi umwe acaza ku rusengero aho dusengera, ahasengeye indwi ikurikira yambariye ati madamu wanjye nzohora ndamurungika, kandi na jewe rimwe nzoza, narabonye ko by'ukuri ibyo wambwiye ari ukuri. Mana idufashe cyane. Hari icyo ngomba kuvuga hano, turaja kugishikira.
iyo mpwemu yo kumenya ikibi n'icyiza ni mpwemu tugendana. Iyo mpwemu muri twebwe iratubwira igihe tuba ducumuye ku wundi, ikakuvugisha mu kajwi kiyoroheje. Mugabo shetani arafise ayandi majwi akoresha mu muntu. Iyo rero umuntu yemerera ijwi ritoyi ryo mu mutima rimwigisha, rimubwiriza, rimwereka neza kugendera mu buntu bw'Imana, cyabure kutagwa mu gicumuro, uwo muntu arashobora gutora ubugombe bw'Imana. Mana idufashe. Tugomba turabe Adamu amaze gucumura ibyononekaye, Imana ingene yasubiye kubirestituwa. Uyu munsi nawe hari ibintu byononekaye byagupfanye, turabe inyifato yiwe bimaze gushika. Ndasoma rero kiriya gice cya kabiri turakirangije gatoyi, ariko dutambuke guca gatatu umurongo w'indwi n'uw'umunani dushireho amaso yabo bombi arihweza, bamenya yuko bagenda amenya. Bagira gute? Badandikanye ibibabi by'imisukoni bironkeyemo uducoceko. Bumva ijwi ry'Uhoraho Imana agenda muri iryo tongo mu gihe cy'akayaga ko ku kagoroba. Uwo muntu n'umugore wiwe binyegeza mu biti byo muri iryo tongo, Uhoraho Imana ntababone. Tugarukire ngaho. Icyaha kimaze gukorwa, Adamu na Eva bari buzuye bambaye ubwiza bw'Imana. Bari bafise muri bo umuntu w'imbere yumva ijwi ry'Imana. Ubugingo bwabo bwari ubugingo bufise imigenderanire n'Imana. Iyo migenderanire n'Imana niyo yateye ishari Shetani arabona ati iyi migenderanire y'uyu muntu Adamu na Eva, iyi relation, ubu bucuti, ubwami bw'Imana bugendera muri Adamu na Eva, ubu bucuti n'ingorane kuri jewe. Turiko turacana agira ishari rikomeye ryo kubona ijuru rigendagenda muri Adamu na Eva muri ubwo bucuti, kuko ngo mu kagoroba Imana yarahamagara Adamu, Eva, muri hehe, ikabaganiriza, bakaryoherwa, bakanezererwa, bakaba ahantu hanyuranye n'aho bakorokeye. Turaja kuhavuga ko bakaba ahantu bumva kandi babona ubwiza bw'Imana. Imana ikabagendera, Imana ikabahezagira, Imana ikabagirira neza, n'Imana ikanezererwa kubana nabo. Amen. Imana ishimwe cyane. Ubwo bucuti, ubwo bwiza Adamu na Eva bari bambaye, ntibabona ko bari gusa, oya namba, kuko bari bikwije bambaye ubwiza bw'Imana. Hari abakorari bakunze kuririmba, abana b'Imana ni beza bambaye ubwiza bw'Imana, abana b'Imana ni beza bambaye ubwiza bw'Imana. Utarakorokera mu cyaha, hariho ubwiza bw'Imana uba wanditswe, hariho ubucuti n'Imana. Abamarayika ubwo bucuti barabushangiriya, bakagenda babukikuje. Urumva kutari umwe, naho wowe uri mu bugaragu, uri wenyene, uri ahantu wenyene, uri ahantu uzigiririjwe. Ubwo bwiza bw'Imana iyo bukayanganye, ibikomeye birava imbere yawe. Ubwiza bw'Imana n'igihe cyacu cyo kwambara ubwiza bw'Imana, n'igihe cy'uko iri sabisho Yesu yigishije avuga ngo nimwasenga muze muha icyubahiro Imana, muvuga ngo Mana Data wa twese, tuyihe icyubahiro. Ariko kandi ubwa kabiri, ubwami bwawe Mana nibuze nk'uko buri mu ijuru, nibuze muri
iyo niyo ntango yo gusenga. Uko niko Yesu yigishije ati tuduze icyubahiro cy'Imana, icyubahiro cy'Imana kibe hejuru. Ariko kandi inomero ya kabiri, ubwami bw'Imana. Ikibazo rero tubazanye, ubwami bw'Imana hariya mu mihana muba mugendana, muba mukorana, mubakuzi abari hafi n'abari kure, mbega barabona ubwami bw'Imana cyangwa babona ubwami bwa Shetani? Kuko ubwami bw'Imana ntibubonekera hanyine turi muri izi mpome. Oya, hano twahahuriye kugira ngo uw'akariyokati nasubire yake, uri kurasubire yegere gahoro gahoro. Hari n'abari mu migenzo yo kuwa Mungu gusa, ariko ndagomba kubaza ikibazo nk'umusiguzi w'ubutumwa bwiza. Ngicyo uzobazwa mw'ijuru, uzobazwa ku bwami bw'Imana bwabaye muri wowe. Amen. Ubwami bw'Imana hari ikiburanga. Mbere yuko ninjira kuri iki kintu Adamu na Eva baratakaje ubwo bwiza bukomoka mu bwami bw'Imana. Muntunge muhashire akantu hanyuma tugende hariya mu cete Paulo yandikiye Abaroma igice c'13 murongo w'17. Nyarutse uwo bahabonye ningoga hasome nukugira ngo tuvuge ibyo by'ubwami bw'Imana gatoyi gusa. Dukwiye kuba tuzengana, bakwiye kuba batuziko, bakwiye kuba bakuziko. Waratakaje iyo sura nziza, ubwo bwiza bw'ubwami bw'Imana bwari kuri Adamu na Eva. Uyu munsi n'umunsi w'imbabazi kuri wewe. 14:13 dusome, kuko ubwami bw'Imana atari ukurya no kunywa, none ni iki? Ariko n'ukugororoka. Adamu na Eva muri uko gucumura, ukugororoka kuba kuragize gute? Kuragiye, aragutakaje. Nta uri gaha yatakaje ukugororoka. Shetani, ingabo za Shetani, erega icyaha kirafise inderezi zacu. Icyaha ukigendana, ingabo za Shetani, impwembi ziramenya ko ufise icyaha, ziranabimotewe, ziranabizi. N'uwo mwagikoranye n'uwo wagikoreye nawe nyine ni shahidi. Nampemu yera wirukanye abo ni shahidi. No kuvuga ngo kugororoka abaragutakaje. Icya kabiri, atakaza umunezero. Ubwami bw'Imana burangwa n'umunezero. Ucufyiritira Adamu na Eva barafyiritira. Turaza gusoma ujya murongo kurikira, batangura gutana ko ibirake, si wa mugore wampaye. Imana idufashe cyane. Ubwa gatatu, ubwami bw'Imana burangwa n'iki? N'amahoro. Paulo arandikira Abaroma arababwira ati ubwami bw'Imana si amafaranga yo kurya. Ubonye uhezagiwe ugatunga, ntubibaze ko rose ubwami bw'Imana. Haba na gato. Ipesu urarironka ejo rigahera, impuzu urazironka ejo zigahera, icyubahiro muri iyi si urakironka ejo ukagikurwa. Ubwami bw'Imana burangwa n'iki? N'ukugororoka. N'iki kindi? Amahoro. Mungi wawe hari amahoro. Madamu na wewe wa mugabo mufitaniye amahoro, abo mukorana ubaha amahoro. Hariya ku kazi ushitsi bakavuga bati arashitse umugororozi. Intambuko ya kabiri, arashitse umunyamahoro, arashitse umunyamunezero. Ashitse ngaha adukwiragiza mu munezero. Amen. Amen. Uko bibwirizwa kuba siko biriko biraba. Ahari abakizwa barangwa no gusanzaza ubwami bw'Imana, amahoro, ukugororoka n'umunezero. Camwibaza rero mu gihugu cy'u Burundi ibyo bintu bitatu bikwiragiye hose. Hariya ku gasozi uvuka, intara yose, amakomine yose, hariyo ukugororoka,
hariyo amahoro, hariyo n'umunezero. Mbwira iki ijuru ryotwima, ngibyo ijuru rero. Amen. Ngibyo ijuru, ngiki cyo dusabwa muri iyi minsi. Iyi minsi nyene Shetani akobeje, niho natwe dukwiye gukobya kurwanira amahoro kuri bene data kugeza tuyabahaye. Amen. Ukabana n'abandi amahoro, ukigora uwo mupfa karimbi mukabitunganya hakaba amahoro, uwo mupfa amafaranga mugahuza hakabiki amahoro. Amen. Ubwami bw'Imana nibugire buti nibuze. Mani duhezagire, tugaruke rero mu itanguriro tuhava tuja kurangiza. Amahoro, umunezero, ukugororoka uravyandika ahantu. Ubwami bw'Imana si ukurya, harabamo n'intamba, kuko uwo Shetani agira ati nanjye mfise ubwami, reka ndabunyage ubwo bwami bw'Imana ndabumwaka. Akakunyaga amahoro, akakunyaga ukugororoka, akakunyaga umunezero. Mani dufashe cyane. Tugaruke rero muri cya gice cya gatatu turabe idonido. Umurongo w'indwi, amaso yabo bombi arihweza, bamenya ko bagenda menya. Ubwiza buratakaye bw'Imana, baca bibona ko bariho, bamenya ko ataco bafise. Mu kibanza cy'ubwo bwiza bw'Imana, mu kibanza bya bindi biranga ijuru byari muri bo, icyaha kiragize gute? Kiravyishe, birapfuye. Hariya ku murongo mu gice cya kabiri, ku murongo duhere ku murongo wa 5 ndajabukaho gusa 15. Uhoraho Imana ajana wa muntu amushyira muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame. Uhoraho Imana abarira uwo muntu ati igiti cyose cyo muri iryo tongo ukirye kuko ugomba, ariko igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi ntuzukiryeko imbere y'utuburungu tubiri, kuko umunsi wakiriyeko uzopfa nta kabuza. Adamu na Eva, Shetani araza abaturikira icyo Imana yababwiye, ahenda Eva cya giti arakiryako, aba yerekanye ko agararije icyo Imana yavuze, aba yerekanye ko atagikunze ubugombe bw'Imana, aba yerekanye ko adahwanije cyangwa atajyanye n'uko ijambo ry'Imana rivuga. Mu buzima bwacu hari aho umuntu afata ingingo, iyo ngingo ikamutera kujya mu nzira idahwanye n'uko Imana igomba. Mu byo wafatiye ingingo byose, mu byo wiyumviriye, mu byo wakoze, hariho ibyo wakoze bigaragara neza ko ari ukugarariza Imana. Mu ijambo rimwe Imana yabariye Adamu na Eva ati nshizeho byose uretse kungarariza. Ninde umwana yomugarariza akanezero? Hari uri ngaho? Nta uri. Niko n'Imana yakuremye uko ungana kose n'ibyo ufise byose, izirikana iti uyu mwana yarangararije. Mu ijambo namubwirije iki yarakirenze. Mu byo Adamu na Eva yabwirije, Imana yamubwirije hariho ibyo yarenze. Bwa bwiza rero ucabura muvako. Tujabuke mu gice cya gatatu, amaso yabo bombi arihweza, amenya ko bagenda menya ataco bagifise. Gutakaza biroshe, ariko kurondera icyatakaye ni kibazo. Murazi kubigora cyane cyane gutakaza ubwiza bw'imbere muri we, gutakaza inkomezi z'Imana, gutakaza ubushobozi waronse, gutakaza kwerekwa. Wawe uri umuntu abona, wawe uri umuntu wumva ijwi ry'Imana. Twigeze kuba turi kumwe n'umuntu hari Igitega,
turiko turagendagenda jewe numva ijwi riravuga rirampamagara. Hama rero nari mutoyi ndamwaya ntewe hariho umuntu ariko arahamagara ntawe wumva musha nongira ngo wagwaye nongira wagwaye mu mutwe. Turagenda ryongera guhamagara cyandaritegeza kubera numva neza wewe ko atari ko araryumva. Hanyuma rero riravuga ica irambwira igice mu ijambo ry'Imana ahantu nza gusoma. Hama rero ndihorera Mana idufashe cyane. Nari ngendewe n'Imana ndiko ndagenda hariho ubwiza wari ufise zamani kare abandi bavuga ngo kera ngo gifise muhemu ubu none ntumukeneye ubu sindamukeneye kuko Imana ikeneye yuko bwa bucuti nayo bugumaho kuko umuntu ntiyaremewe ibiti ntiyaremewe shetani oya Imana yamuremye nk'umukoraborateri mu byo ufise byose Imana yakugize umushera iherezo uzotanga raporo. Mana idufashe cyane amen. Ijwi ry'Imana wahora wumva ubu ryarapfuye. Umuntu w'imbere mu ncamake yarapfuye. Hari abantu kera bahora bakunda indirimbo ageze ahantu rero ko umuntu w'imbere yapfuye ibimuranga nuko za ndirimbo z'Imana ntakigikunda abasenga barora. Yahora yisonzesha iminsi 5 yahora avugana n'Imana yahora yerekwa amabanga yahora ari umuntu aterura umusozi washinzwe na shetani akawuterura mu kwizera akawunga mu kiyaga. Yari umuntu afise inkomezi wa muntu w'imbere agapfa. Adamu na Eva bimaze kumupfana umuntu w'imbere agapfa. Ubucuti yari afise bwari buhagaze ku muntu w'imbere. Impemu yiwe yari ifitaniye ubucuti n'Imana. Imana yaravuga akumva. Imana igikubise ikirenge yarumva ati uhora harangiye. Mana iduhezagire cyane. Twagenewe ubwo bucuti bantu b'Imana. Ntitwagenewe kumva ibindi. Mu minsi iheze turiko turiga ijambo ry'Imana inyanzarake. Imana iratujana mu ijambo ryayo hanyuma mpemu yera ahishura abantu muhiri wabo bafise kugenderwa n'abapfuye. Baryamye bagenderwa n'abapfuye. Bafitaniye ubucuti n'abayinakuru n'abase wabo. Bafitaniye ubucuti n'inzoka n'ibindi bikoko bibagendera. Abadayimoni barahamagara nabo ngo sabwe. Hanyuma rero ndavuga nti abo bose mufise ibintu mwumva mw'ijoro ingo tubasengere. Tugize ngo turasenga ibisigo amajini impemu mbi zirasohoka. Hari umugore yari afise uruntu rubambye mu nda yagendana rugaheza rero ugahotora mu nda agaheza akarambarara nk'uwapfuye. Turamusengera nk'ikintu cy'amasaha 3 hanyuma rero acamera nk'uwapfuye. Hari impemu mbi zambara ikositimu zisengeye zitaboroga ariko zihuye n'umuriro w'Imana. Umuriro w'Imana urazirikana. Nabari abantu iyo dusengera abantu mwihangane ni kuko bimera nk'uturira ibuji iri kwirashya ishira ibona. Niko n'umuntu harimo amajini umusengera umwanya bigenda birashira bisohoka. Akenshi rero ntibiboroga haboroga impemu kivuze nti n'izina rya Yesu impemu bikiboroga. Ariko amajini murahangana n'ikirere kuko ibishinze imizi muri we. Hanyuma uwo mugore arabohoka. Maze kubohoka yaradushingiye ati nari kure cyane. Jewe naratwagwa iyo ntazi n'ijoro kabyuka jewe ndushi. Aha hariho abagabo barara bararimishwa n'abadayimoni kandi Yesu yarapfuye akazuka. Abo bakwiye kubohoka uyu munsi nyene kuko Imana biriya byabaye nk'akaranda mu rugo iwawe. Abadayimoni bakagenda binjira basohoka. Muri Bibiliya yavuze ngo shitsa Yesu mu mutima
amen. Ushikije Yesu mu mutima tiyari akubonye userutse ubumote bwiwe buca bwirukana abadayimoni. Nkunze kubaza nti ni kubera iki ntambwe bayita umwami w'ibikoko? Bandi bati ni ukubera kibyibushe, bandi bati ni ukubera ibi n'ibi. Ariko hariya mu bwoya mu mutwe hariyo ibintu bimeze nk'ibivuta. Ibyo bivuta rero birarekura uburakari, ubundi bukoko bugize ngo bugaca bwumva n'ubwonko bugomba kubuvamo bugaca bwiruka. Natwe twaratiwe amavuta ya mpemu. Iyo turi mu mpemu yera, iyo uhaye ikibanza mpemu yera, ikibanza cyose ukigotesha ubwo bushobozi. Wosenga magufi canke maremare akire kuba ari mu kugororoka n'ukwizera, abadayimoni baca bahunga. Mana idufashe dushishikane. Ibyo rero ni bya byiza Adamu na Eva batakaje, barabitakaza pe. Raba nawe muri iki gihe ubugaragugendamwo, birashoboka ko waratakaje ubwiza n'ubwami bungana uko. Wahora usenga ntubugisenga, iminsi yose ufise ivyitwazo ngo ndarushe. None ugomba uruhuke kandi tuzoruhukira mw'ijuru. Ni kwibaza ikibazo, mbega ni waruhukira hano mw'isi? Kandi Imana yarategekanije aho tuzoruhukira. Mbega wowe uzoba ukiruhuka mw'ijuru? Uca wishura. Imana idufashe cyane. Ndagomba ngo ingabire z'Imana muri wewe uzikundire zisubire zake. Ingabire za mpemu usubire ukundire mpemu yera, asubira kwambika ubwiza. Aratakaza umunezero, aratakaza ukugororoka, aratakaza amahoro. Ngomba ndababwira ijambo ryamushikiye. Amaso yabo bonka arihweza, bamenya yuko bagenda amenya, no kuvuga ngo bwa bwiza bwose bamenya ko batakibufise. Ijambo rikurikira baciye bakora, badandikanya ibibabi. Kudandikanya murumva icyo ari cyo? N'umuntu kurenga ukuri akuzi, n'umuntu kuririmba ngaha azi neza ko hari ijwi ry'icyaha rimwagiriza, akadandikanya uturirimba agaterateranya. Cendo umukristo waheye, abadayimoni nabo wahewe. Wewe ko tukuzi, ko dufitaniye ubucuti, uri umukristo waheye. Abantu baradandikanya. Kudandikanya, Adamu na Eva badandikanya uducocero, bahitana ibibabi, bahinduka badandikanye. Kandi kera bari bafise pozisiyo nziza yo kuvuganamo n'Imana. Iratakara baca baja mu kudandikanya. Ukudandikanya ni ukwiyerekana ko umusenzi kandi byawe byarasenyutse. Shitani akuzi yuko byapfuye, Imana nayo irindiriye kugaruka kuri yo. Ubu uri kuradandikanya. Kudandikanya aba mu kwihumuriza. Umuntu akihumuriza ko agifise Bibiliya, ko bigikunda ko akiri muri Korani, ko bigikunda yuko bamwita umukristo, agaheza akadandikanya. Hari abantu barongoye badandikanije, nibariya babanza gutera za avansi bagasambana. Hari abantu badandikanya, abantu bagendera mu by'ubuhumbu mu mibiri yabo biciye mu masanamu ya kino gihe, bagaheza bakaza hano bakitirirwa Imana. N'abadandikanyi, mfashe n'abadandikanyi. Ndabasabe ntihagire n'umwe mu bamenye umuriro w'Imana, bakabona ubushobozi bw'Imana, bakabona Imana ingene ibohora, igakiza abagwaye, ikabohora abagwaye impemu mbi. Ntihagire uwo bamwadandikanya. Baradandikanya, baraheza barambara, umuntu akagenda n'ibikorwa by'ibidandikanyo, n'ibikorwa bidashitse, n'ibikorwa Imana itemera. Hari umugabo w'umudandikanyi ari Tanzania, umugore wiwe yaramubariye ati dutange ihigira 10 kuri iyi nka udandaje. Yari umworozi ufise inka nyinshi. Umugabo ati ntibikunda, iyi nka sindayitanga ihigira 10.
kigira cumi bantu b'Imana gisenyura benshi kinanira benshi. Tuvugisha ukuri ndaba mu maso usanga na wewe kumbure cyo wacyarakunaniye ariko ni hasara kuri wewe kuko ikigira cumi gerekejwe n'ijambo wa muvumo urawuvumwe. Hanyuma rero amaze kuvyara wa mugore ati sindabizi ngene bizogenda. Ati bizogenda nk'uko nyene ndakubari bizogenda neza. Mudamu ati mfise ubwoba. Wa mugabo rero aba ngaho yibaza ngo nta cyakoretse kandi cyakoretse ahitana y'amahera agenda mu isoko ryaho badandaza inka agura iyindi araheza arazana muguri gatoyi polisi ija mu kurondera kuko yari inka yibwe abasuma bishoreye yeye hana habari. Hanyuma rero bararondeza baza basanga bati ni kwa naki ngiri. Abapolisi barahugaza mu gatuturu umuvyeyi ariko arakubura aragenda arakomanga ku nyakubahwa byuka polisi bingati sinashita acararenguka rero hanashita niko n'umudani Kanyamera avuga ngo sinashita kuko amatwi y'ukumva ko icyaha aba yaragize gute bayaravuyeho ubwiza burahera ukumva Imana ukumva ijambo ukumva ko rigushitse mu matwi rikinjira mu mutima ivyo shetani ukoze icambere akora no kukwangisha no kumva ijambo ry'Imana kumva ijwi riguhamagarira kugaruka ku Mana. Ico shetani agerageza akugaza n'amakufura akomeye. Hama rero wa mugabo baramubaza bati habari zako ni nzuri. Basi tuongee kidogo. Sasa kuna ngombe imeibiwa, hari inka yibwe, iyo nka iri ngaha. Mugabo carashituka tingira ni imwe iherutse kugugwa. Umugore nawe ati ikigira cumi kirahumye. Abapolisi baca barayobora za nka zose baraziyobora batwara ku ikambi baca bakubitisha icyamunara bamukatira agasho. Umugore ati sinari nakubariye ibi bintu birahuma. Hari ibihuma bene data. Hariya muri Zaburi ya 51 haranditse ijambo rivuga ngo urabikora ukongera ukabikora nanje ngahora ariko nzobishira imbere yawe hanyuma nzogushishimura. Ryatunga ryiwe rica rirashishimurwa agenda kuva mu gasho atagifise ifaranga na rimwe inka zarahetse. Hari umuvumo uherekeza icyaha. Niwo tubona kuri Adamu na Eva bakorokeye mu cyaha. Hari imivumo yaciye ikurikira. Ntibari bagenewe gucoka mu kugira babone ico barya ariko gucoka kwaciye kuhaba. Umugore ntiyaragenewe kwibaruka babaye ariko yaciye yibaruka babaye. Isi irahinduka ukuramba k'umuntu kuragabanya imyaka byose biba ingaruka y'igicumuro. Buriya rero utunze igicumuro utunze akaga. Ako kaga gakwega kandi akanaho gagakwega kandi akanaho gagakwega kandi. Sindabizi iherezo ariko nagomba neza ngo iherezo ribe uyu munsi kugaruka kuri Yesu kuko nutumvira ijwi ryo kugaruka kuri Yesu iherezo ryawe n'urupfu rudashira. Mani dufashe cyane. Amen. Tugaruke hano turangiza gatoya. Aradandikanye yidandikira ko ibintu yiyambitse. Umukristo yamaze kugwa muri we aribaza ati nta wabibonye nzokwambara mbegwe ariko ikibura ubura umunezero ugafiritira ukabura rero ya mahoro. Minsi yose ukama wikanga wa wundi wakoze kw'igicumuro cya gicumuro kikaguma kiriko kiravuga mu mutima. Ijwi ryo mu mutima ntirihora kugeza ico cyaha ucihanye. Nicyo jambo Paulo yareresheje Timoteyo aramubwira ati mwana wanje Timoteyo ibi ndabikubwiye imbere y'ubutatu butagatifu uze wirinde gutunga ukwizera kurimwo ijwi rikwagiritse ikibi. Mani dufashe cyane. Niyagira umuntu n'umwe
yumvise ubutumwa cyangwa bwumvise yotunga ijwi rimwagiriza ikibi imbere y'Imana, kuko Imana igendana nawe mu mutima. Ntuyibona ariko mu mutima nicyo cyicaro cyayo. Igomba ko haba amahoro, haba umunezero, haba ukugororoka. Ibyo nibyigenderamo, ibisigaye byose biyikomokako. Nawe ujya mu mageragezwa mujyana nayo, igaheza ikayagutabara kubera ufise ubwami muri wewe. Mana iduhezagire cyane, Mana iduhe umugisha. Twimuke gatoya umurongo w'icenda. Uhoraho Imana ahamagara uwo muntu, aramubaza ati uri hehe? Aramwishyura ati numvise ijwi ryawe mu itongo ndatinya, kuko ndi gusa ndinyegeza. Aramubwira ati ninde yakubariye ko wambaye ubusa? Mbega wariye kuri cya giti nakubujije kuryako? Uwo muntu aramwishyura ati umugore wampaye ngo tubane niwe yampaye ku bya cya giti ndarya. Mana idufashe cyane. Hari abantu mu buzima bwabo bazi kubona ibyaha ku bandi ariko batabona ibyaha byabo. Reka tubanze ku by'iwanjye jewe Karoli, nawe banze iby'iwawe. Iby'abandi ni ukuri nta rubanza ubifisemo, nta rubanza ufise ku byaha nikoreye. Icyo kumbura uzobazwa nuko wowe utansengeye, nuko utangiriye akagongwe ukamfukamira. Ariko umuntu akwiye kuraba umutima wiwe bwite. Reka duhe Imana icyubahiro mu gusaba ubwami bw'Imana we muri twebwe, twambara ubwiza bw'Imana. Amen. Imana irarondera Adamu na Eva. Erega n'ubu Imana ntiraheba, iracarondera. Uriya yavuye mu gakiza, n'ujya atarakamenya, Imana irahaguruka ikarondera. Mpwemu yera karara ijoro, akongera akaza kumutaga mu gatondo. N'uyu munsi nicyo gituma uraha, wahawe kugira ngo uronderwe n'Imana, ugaruke mu bwiza bw'Imana. Umuntu wese mucyo yatakaje. Hari abakijijwe mugabo bafise ibyo batakaje. Hari uwaguye ruhebwa, hari uwagwiriye mu ishengero agenda byarapfuye ameze nk'uwikoreye ikiziga cy'umuntu w'imbere. Uwo muntu n'agatekereza imbere y'Imana. Imana idufashe cyane. Uyu munsi wumvira ijwi ry'Imana, umenye uti Imana iriko irahamagara. Uri hehe? Uri hehe? Kuko icyaha cyari cyamufunitse, cyavutse. Imana uri hehe? Imana ikumbura bwa bucuti. Nubira gukumbuye, ugurura umutima wawe uyakira uyu munsi. Wakira Imana, wakira Imana. Abantu batari bake bari mu kubona utw'Imana yaremye bagaheza bagatwagwa natwo, ariko Imana yaremye niyo igomba kuguha ibyo yaremye. Bikwiriye rero ko wakira Sebuja wa byose, nyene isi n'ijuru, mu mutima wawe, kugira bikunde nawe ugira umugisha. Mana iduhezagire cyane. Adamu na Eva ibyiwe byahereye he? Nk'uko natwe ibyacu ugupfa n'ukuzuka kwa Yesu ariko twatugize bazima. Twumvise ijambo Pawulo yanditse ngo twari kw'icete kitwagiriza kiduhama. Ini konvokasiyo yanditse neza, yanditswe na komiseri mukuru mu rwego rwa Shetani, rivuga ngo uyu ndamutsitsiki kandi ndamuhama. Mana idufashe cyane. Aratora cya cete akibamba ku musaraba, kiraheza kiratantamuka. Niryo ryajwi ryakwagiriza ryaheze burundu. Nivyo byaha byari muri wowe byaheze bihanaguwe n'amaraso ya Yesu. Hariya muri iki gihe cy'itanguriro murongo 21, Uhoraho Imana arongera Adamu n'umugore wiwe imyambaro y'insato arabambika. Hari igikoko kirapfa. Uburake bw'Imana bwa cya gicumuro Adamu na Eva bakoze, igikoko kiba arico kihagwa. Adamu nawe ararokoka. Uko bafashe Yesu bamufashe bukoko, bamwishe bukoko, baramucumise bukoko, mu rubavu we hava amaraso n'amazi. Ariko uyu munsi ntacyo ubyibwirako. Nagomba uyu munsi ukuhindukire umenye uti uwacumiswe ni jewe yazize,
kandi ni ku bwanje ajya amaraso yasesetse. Uca ufata ingingo uti ndagomba ijuru, ngomba gutahana amahoro, ngomba gutahana umunezero, ngomba gutahana ukugororoka. Amen, amen, amen. Ingabo za shetani nazo ngo aziteterereza ahibonekeza. Hari buriya abasoda batsinze barafata barya bafashwe bakabatondeka umurongo bakabagirisha akadefile babatse amakarade yose bari bafise. Wewe warinde. Mana rero yararetse Yesu araza yakivunguruzo shetani, maze kumwaka ivunguruzo aca arabwira intumwa ati mwoho ko mwamenye ko mwanyizeye mugira amahoro muri mwebwe, mfise ububasha mw'ijuru no mw'isi. Amen. Ishengero twahawe umunyabubasha, ndagomba ngo ubwo bubasha bukubemwo uhereye none nawe mu rugi wawe mu buzima bwawe ugire Yesu, hanyuma ubwami bw'Imana aba ari bwo buganza. Amen. Mana iduhezagire cyane. Turagomba duhagarike hano tuguha umwanya. Ari abadayimoni ugendana, ari indwara, ari biguhamagara mu ijoro, ari amajini ubona, ari ibyaha wagendeyemo, Mwami Yesu ari hano kugira ngo agukize. Ninde wa mbere avuga ati ndagomba amahoro, ndagomba ukugororoka, ndagomba n'umunezero? Hari iby'ijuru byatakaye muri jewe nahora niyumvamo, hari ugusenga kwazimiye muri jewe ntakibona niyo bija, sinkibona ukwizera kwanje. Uyu munsi ndizeye, ejo naho ndarekuye. Nari mfise ibihe byo kurya ijambo ry'Imana, ariko sinkigira inyota n'inzara byo gukimbukira iby'ijuru. Nindazenga n'ikiziga cyapfiriye muri we, aze uyu munsi agirwe muzima. Urupfu n'ukuzuka bya Yesu byatugize bazima, ugirwe muzima nawe uyu munsi. Amen. Utaradi yindi minsi, ariko uraba ubwiza wari ufise, uraba ubwiza wari wambaye, hanyuma ucugira uti Mana uyu munsi ni jewe ugendeye. Ndagomba rero Mana unsubize ku mutima, unyuhagire ibicumuro, unyeze, hanyuma ufurure ingabire zari muri jewe zisubire zake, kuko sinagenewe, sindi umuntu wo kugenderwa n'abadayimoni, ariko n'umuntu yagenewe kugenderwa n'Imana. Mana iduhezagire. Turirimba akaririmbo ka 89 bariko baraza, hanyuma dusenga Imana. Wature byose kandi werekana amagogo ufise, kuko Yesu yavuze ngo abarushe n'abaremerewe nibazi wanje ndagira gute ndabaruhura. Ari hano kugira ngo akuruhure, ari hano ibyapfuye ngo bigire bizima, ari hano kugira ngo agukize. Abumvise amajambo twese bakayizera, Imana ibahezagire. Amen.